mumva ko muracaganira hagati yanyu nk'abadudu bose muracaganira nshaka tubwire ikintu muramukumbura muri kumwe mwese muri kumwe kera hari abatarabwo bw'aba papa bakibajene nibihe mwaramukumbura mukimubagene muratwenze canke ati yo bibihe nugucokoza tugakumburana gucokoza nivyo busore ndakozana kurusha abandi hari witwa David nawe nagira mvuga amazina nawe wamwike wibaza ko hakurikirana Fabrice cyane gose Fabrice hajya ntubone iyi ari calme kujya nge nimvira ukurikira ni wewe oya du rero niwe mbega waruzi kindi gituma ukuguhimbaza gukenewe nuko tumaze imyaka itari mike hari amajwi asamirana atariyo ayo majwi nayahe namajwi y'intambara namajwi yo gucanamwo namajwi y'ubukene hari amajwi yo guhemukiranira mu miryango ayo majwi yose birakenewe ko azimwa hanyuma abo bantu bagahindura hari indirimbo cye numva gumiza ni y'umunyarwanda Aime muririmbira Uwiteka indirimbo nsha kuko aje gukora bitangaza mu gihugu cyacu harimo na comedy gospel tubabikiye surprise kandi muraza kuyibona vuba muri iyi ndwi turaza kubaha akantu gatonya mumenye ndi mu bantu batanguye gukora concert ya mbere irihisha naritukiye muri iriya myaka nivyo nagenda kubaza muri iriya myaka nararengukijwe ku masentare y'amaradiyo ibaze umukozi w'Imana gute ushobora kurihisha abantu baje kumija mu Imana wabiherewe ubuntu bitangira ubuntu sawa mwajeje kuvuga yego mbega Bibiliya turayigura amafaranga si jambo ry'Imana si vyanditswe vyera byahumetswe n'Imana kubera ziriya mpapuro imprimeri bicamwo abanditsi mbega turayigura. Usanzwe ufata urugendo wenyene kandi ufise ibibanza mu modoka cyangwa ukunda gusaba lift imisi yose kuko utokoresha Odeta application nshasha y'ingenzi hanyuma mugafatanya urugendo ukoresheje Odeta ugenda wisanzuye uzimbukiwe kandi mu mutekano ntangere. Odeta gira icyo ukoze ugire naho uja. Naramutse cyane abantu b'Imana meze neza aho muri cyangwa mwiriwe biravana n'ahantu uri umwanya cyangwa umwanya urabe kino kiganiro iyi ni Silent Vibes ku bantu buguri link bwa mbere cyangwa ku bantu basubonye bwa mbere ni kushene yacu yitwa ikabiri kuri Facebook kuri Instagram kabiri no kuri YouTube cyane ho dukorera gose je kubatanzi ntwaye Ozira Koze ku mazina yanje nje ngira kuri kino kiganiro mumaze kumbona kenshi kana dukurikirana uyu munsi mbwa muntu ndi kumwe nawe ni ryambere kuva nafata microphone dukoranye bisigura ngo ntewiteka n'Imana ntewiteka kandi nawe ubwiwe reka rero ndamwakire muramuzi cyane gose muramuzi turamuzi gose ariko ni yambere nje muri Silent Vibes reka rero ndamwakire ku makamera yacu kuri micro zacu andamukirize abakunze Silent Vibes n'abakunzi yo konda twari benshi mwaramutse cyane mwiriwe cyane mwaramutse kandi mwiriwe ndanezerewe kuba natumiwe muri iki kiganiro kandi ndabizi ko mudukurikirana mutari bake aho umwe wese aherereye kaze rero duterame yego mwamaze kumubona n'umukozi w'Imana Apollinaire muramuzi kuva kera n'amantagara iyo nkuboye sangurengeye ko bambwiye muramuzi ku ndirimbo nyinshi gose zafashije imitima yanyu zafashije mu miryango yanyu mu bibazo ko muraca mushaka kumenya cyane kwegera hafi y'Imana rero no munsi ntiteka ryo kuba hafi nicaye imbere yiwe murabizi kandi ko gategura festival
himbaza abamaze kwibona baratwibona batarabona muvyumviye ngaha muravyumvise izo bavuga ariko reka namwakire hama tubane tuganire kwanza nshaka duhere gato ndagusubiza inyuma ko ndazi ko ushobora kuba ivuze kenshi ko kariya yawe ni ndende ariko reka kubera ko tuganiriye ubutubwire kurimba kwawe vyaje gute ni ngabire canke warabirondeye ko ari igihe umuntu akizwa akavuga ati je ngira nkorera Imana ugati nkorera Imana rero muki mu gukora isengero mu kuvuga ubutumwa mu kuririmba vyaje gute ico kibazo inyishu yaco iri hafi ingabire ntibayirondera ingabire ni ingabire nyene uba wahawe ni ikintu Imana iguha utarondera ariko gikenera gukura gukuzwa bivanye naho uri abo muri kumwe kandi bivanye niyo découverte uko kuntu wamenye ico kintu iyo ngabirano canke ingabire Imana yaguhaye hanyuma ukayibagarira ego Rose mpamvu ndakubaje iki kibazo nuko kenshi turakunda kubwira abantu ati nta muntu atavukanye impano umuntu wese yaravukanye impano yaravukanye ingabire ariko biragoye ko umuntu amenya ingabire yiwe canke impano Imana yamuhaye mwamwegere ko mufise impano yo kuririmba je namenye ko mfise impano yo kuririmba nkiri muto niga mu wa gatatu primaire niho bitakunda ntivyankundira ko marakanya ntariko ndaririmba na cane ntariko ndaririmbisha abana twigana wow ndonsa akaryo buri gihe cyose ndonsa akaryo mwigisha sohotse naca mpagurutsa ishure abanyeshuri twigana nkabaririmbisha hariho rero examen twaba dukora muri primaire yo kuririmba numva kwicagiye n'ingabire yawe amanota naenda yafise wowe wa mbere mu kuririmba naenda yafise kabisa rero akenshi hariho bavuga ko ingabire yo kuririmba itandukanye n'ingabire yo kwandika mwere mufise ingabire zose niyo kwandika niyo kuririmba nihe wisangamwo cyane kurusha iyindi canke birakompletana vyose jewe kubinyerekeye mbona bikompletana mbona bifatanye kubera ko ndandika hamizo nanditse nkaziririmba nkuko nshobora kuririmbiza abandi banditse ariko kuba hari indirimbo si nyinshi cyane ariko kuba hari indirimbo zitari nke ziririmbwa mu mashengero hirya no hino haba hano mu gihugu canke hanze y'iki gihugu nuko iyo ngabire yo kuririmba ifatanye no kwandika ariko si bose bafise ingabire yo kwandika oya si bose bategerezwa kuba bafise kwandika no kuririmba Imana rero itanga uko ishatse kuko hari abaririmba bakandikirwa n'abandi hari n'abandi bandika ntibaririmbe kandi byiza byose ni byiza hari abatemera ko batiyandikira akumva bavuga nyene ko yandikira hatari yandikira harige rero ubishiramwo izo nguvu zose ngo utegerezwe kwandika ugasanga wanditse ukutariko ariko kugerageza kumenya gushaka kumenya ko wowe ushobora kwandika ukabigerageza ni vyiza burya ntukwiye guheba ikintu utaragerageza ariko abifuza kuririmba no kuba banditsi ntibikwiye kuba buzitiro igihe adashoboye kwandika kuko birabaho ego muri carrière yanyu maze imyaka myinshi muririmba ariko kandi mufite n'ingabire yo kuvuga ubutumwa je ndamaze kwasitse inshuro nyinshi hano muko muravuga ubutumwa kweli waravuze amen cyane gose nasenga muri Abundant Life waramaze kwasitse inshuro nyinshi be kuvuga ubutumwa aho byazirimo canke ibyo byaje mu nyuma baze kuba pasteur canke warubizi ko bifise byose nanzi ko ndabifise kubera ko ingabire yose irakura kubera ko kuva menya ko mfise ingabire yo kuririmba no kwandika nabayeho mu buzima bw'agakiza ngira inyota yo kumenya ijambo ry'Imana rero mu myaka yanje ya mbere nkiri muto nagize amahirwe yo kwiga inyigisho ndoramana rero iyo yari inyota ifatanye nuko gushaka kwigisha nuko niyo mpano yo kwigisha rero
navyo byatanguye kera ariko birakura hanyuma kubera ko abantu benshi banze umwanya munini ndirimba bashobora kwibaza ko kuvuga ubutumwa canke kwigisha aribyo ntanguye kwiga ubu nabatara kwa assista peut-être kandi rero abatarumva amajambo kuvamo burya umwanditsi mwiza umuvuga butumwa n'umuvuga butumwa cyane gose abaririmbyi baririmba gospel cyangwa barimba ubutumwa bw'Imana akenshi ari umuntu imvira indirimbo zayo havuga ati iyi ndirimbo yanditse amajambo neza hametswe ngo n'Imana cyangwa kuvuga ati indirimbo yarayisengege kugira isore hanze indirimbo zawe ko ni nyinshi zagiye zirafasha abantu nyinshi zagiye ziramenyekana gose kugira uyisohore esko warayifatira umwanya wo kwisengera nimba warawufata wabungana gute gufata umwanya munini canke mutenya wo gusengera indirimbo siho vyugariye ahubwo vyugariye ku buzima umuntu abamwo bwa misi yose n'ahandi uvuze ngo ngira nandike hanyuma ngo abariho nsenga ni nko kuvuga umupasteur canke umwigisha wese umuprofesseur à l'université yosoma igitabo canke akaraba amanote ariko hageze ko kwaja kwigisha abanyeshuri uwo ntaba ari umwigisha mwiza rero nibaza ko ivyo bamwe bita ibanga by'ukuri sibanga ubuzima umwana w'Imana wese akwiye kubamwo n'ubuzima bwo kwegera Imana kwegera Imana rero sukugenda uvuga haleluya mwibarabara sukugenda uhumirije aho shitse hose ugasenga ni nyifato y'umutima ningene ni kibanza Imana ifise mu buzima bwawe iyo Mana rero iyo yandukiza ivyumviro vyawe ikandukiza inyifato yawe niko gusenga gukomeye igikorwa cyose ukora rero kiba kiri gihumetswe n'Imana kubera ko wemera kwandukizwa n'Imana ni majambo make rero kwishura ico kibazo ni izo ndirimbo akanovera kava mu migenderanire yanje n'Imana nkuko umuvuga butumwa wese umwigisha w'ijambo ry'Imana abaririmbyi nkanje bose twese tuba duhamagariwe guha agaciro imigenderanire tugirana n'Imana kugira ngo ivyo dufashisha abantu haba mu kuririmba canke mu kuvuga ubutumwa canke mu kwigisha ntibibe ari amajambo yacu n'ama experience kubera ko turi imvuzi ariko bivuke mu migenderanire dufitaniye n'Imana burya biragoye kuvuga Imana utayizi ataho muhurira ubura umuswaganye cyangwa ukayibeshe ego ni Apolline Habonimana akaba na Apotre Apolline Habonimana hari abantu bakuze gutandukanye bakuze nka Apotre bakashaba n'abandi bakuze nk'umuririmbyi gusa utazi no kuri Apotre ego ariko abamuzi nk'umuririmbyi twaramwumvise kuva kera gose kuva kera jana nayinkina umwana deja nayinkina umwana mutoya gusa ndirimbo zandatse dusengera ko kenshi ariko mu nyuma gato haragize igihe umera nko ugiye kuvuga mu mvuga butumwa cyane iba nkaho menga abakunda indirimbo urabanje bashira ku ruhande ati reka jewe mbanze kuvuga ubutumwa ariko kiriya gihe ntiwabona ko hariho vide ihari ku bantu bakunda ubutumwa bagumviye mu ndirimbo nta vide nabona ko ihari ariko jewe kuba ngabanije uwo mwanya abantu bavuga bamwe bavyita ko nabivuyemo nabihevye ariko nibaza ko umwanya namaze ndirimba nandika nigisha ntanga ku bandi icyo Imana yampaye uwo mwanya wari ukwiye ko mba nkutekanye gatonya nkaraba ivyo abandi bakora rero
icyo nshimira Imana mu rugendo rwanje rwa ministère nuko havutse abandi kandi abanditsi beza b'indirimbo abaririmbyi beza abo rero icyo abantu bita gacerere jewe kuba ntagiye muri studio kenshi ngira ibiteramo ama concert yo guhimbaza no gutazira kenshi hari abandi babikoze hame kindi sinabihevye kuko narabandanije kwandika kandi nca ku ruhande cyane go kwigisha muri ico gisata nyene cyo guhimbaza no gutazira burya kuririmba ni vyiza gukompoza ni vyiza kuja mu studio ariko ivyo byose birakeneye ubumenyi rero umwanya abantu babona ko ndi mu gacerere nabandi ko ndakora ibindi bifatanye n'ico gikorwa gukora ama coaching kugira ama seminaire kuganira nabo nashobora kubona hafi baba bariko baraduga baseruka bafata iyo nzira natwe twafashe ego urazi impamvu mbaje ico kibazo nuko uri kurarabunye iyi festival muko mategura ukuntu abantu bariko barayihurumbira utaragera niho ubona ko abantu bari bafise irya nyota yo gusubira kumva uri kuraririmba kumva ba Dudu ba Fortran ba David deja mu ndiri mwakoranye bakomantere amashavuga ati Imana yandi turose kubabona muri kumaririmba umva umenga hari akantu nyene inkumbu urafise inkumbu muri bo je ndazi igituma burya igihugu ingene kiba kimerewe uko kumererwa neza kw'igihugu canke nabi kw'igihugu birandukiza ibindi bintu nkuko igihugu yo kiri mu ntambara kirafekta ekonomi imibano n'ibindi vyose urumva niko nibijanye no kuririmba navyo vyakozweko kuko ni ibintu bisaba kwegeranya abantu kuri stade canke mu bibanza by'amasale ama concert bisaba umutekano sivyo hanyuma kuja mu studio bisaba uburyo ingene rero igihugu kiba gihagaze birafekta ibisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu rero nibaza ko iyi festival ni kimenyetso cyuko hari amahoro urumva igihugu kiracyafise ivyo kiriko kiragwana nabyo bitari bike ariko ushobora kuvyuka ntiyumva ibintu bituragurika hirya no hino ukirigwa ukaja kukaza amahoro abava mu gisagara bakaduga ruguru abava ruguru bakamanuka abakikama n'abagiriki hakaba uruja n'uruza ubu kabona ko ingenzi zitanguye kuza no kuvuga ngo iyi festival ni indi message yerekana ngo ebagabo ibintu byahindutse Imana yacanye kandi aka karyo turonse tugakoreshe ego cyane gose numva ndyohewe nanje ndaryohewe birandyoheye cyane reka rero tuganire gato kuri iyi festival ni festival uri kuraraba abantu bazoyiba barimwo ni generation za kera na generation z'ubu mwaragerageje kurondera n'abantu baheruka kera mu Burundi nka Fortran abantu baramukumbuye gose barakumbuye Fabrice na Maya d'abord idée yaje gute ko deje mwarakoze indirimbo ego turayibona ya Pâques ya Pasika ariko kuvuga ngo bataherere baze gukora festival mu gihugu iyo idée yaje gute nivyo bagiye kugira mushoye kuyihayariza ijya ndirimbo kugira ngo tuyikore turi umugwi kujya mwayibonye ni cyubiro yari nka vangu yari nk'imponjo yari nko kuvuga hari indoto dufise zimaze igihe twiyumvira gukora ikintu hamwe muri iki gihugu cacu kandi twiyumvira gukora kwegerana n'urunganwe rushasha kuko burya igihugu ntikigira ubutunzi bw'amafaranga gusa ubutunzi bw'igihugu ntibuba bufatiye ku mafaranga gusa ubutunzi bwa mbere n'abantu n'impano zabo icyo umuntu wese ashobora gukora kiza nk'intererano mu buzima bw'igihugu rero
sinzi ko abantu benshi babibona ariko bimwe mu butunzi iki gihugu gifise ni ingabirano, ni zingabire zo kuririmba canke wagure ibintu byose bijanye na art ya mbega waruzi ko buri ntara yose igize iki gihugu ifise impano n'ibicurarangisho kavukire urumva mu buryo bw'umwihariko. Ubwo n'ubutunzi ivyo ni ibintu byose turashobora kwegeranya ariko muri kazoza mu minsi iri imbere nibaza aho nashaka sikera cyane nyuma y'iyi festival hari ama projet atandukanye yo kwitaho cyane cyane nibijanye n'umuco kama. Rero iyi festival kwegerana generation ya kera na nshasha zamya ari indoto zacu. Kandi ni ikintu turiko turategura kizohora kiba buri mwaka. Rero nanje ndanezerewe cyane. Alleluia nko kaganira. Bavuze bavyumvise. Nimuvuge alleluia kugira ngo biduge ibizi bikunde. Mumva ko muracaganira hagati yanyu nk'abadudu bose muracaganira nshaka tubwire ikintu muramukumbura. Muramukumbura muri kumwe mwese muri kumwe kera hari abatarabwo bw'aba papa bakibakije nibihe mwaramukumbura mukimubagene muratwenze canke ati yo bibihe nugucokozanya gucokozanya gute ara twakimbura no kumushaka kwa mwoje mwamucokozanya ati aya nutuntu twindani ntovugira nga haba baca batujana ku mugaragaro ariko twamadukumburana by'ukuri twamadukumburana gukorera hamwe kuko urabona numugwi ugizwe n'utunovera dutandukanye nta jwi risa n'iry'undi urumva umwe wese afise umwihariko w'ingene yandika specialite ziwe umwe wese afise style yiwe umuziki hanyuma ubwo butandukane rero nibwo bugira aho umuntu igeze nibwo bugira rero ni ivyo tugakumburana gucokoza n'ivyo busore ndatukozana kurusha abandi hari witwa David nawe nagira mvuga amazina nawe wamwike wibaza ko hakurikirana Fabrice cyane gose Fabrice hajya ntubone iyi ari calme kujya nge nimvire ukurikira ni wewe oya Dudu rero niwe Dudu Fortran na Fortran nta woroshe jewe nyene nije noroshe yaje ni kari bo turi kumwe nabonze warondera batubwire kutababeshe nije ndi umuhumure muri bose ariko bon nanje ndafise ukuntu meze turakumburana kabisa shaka rero ufata kanya utumira abantu ndashaka kubatumira ego mugabo batumiwe nawe ubwawe bavuga ati ibintu henze yivugira wenyene katuzoza hama uratubwira mu artiste bakera eske bose bazoza Dudu bazoza Fabrice na Maya bazoza eske David azoza wazo baravuye na kure Oscarisi hafi Fortran azomuvuye mu France ego ndabivuga ibiko bira hama nabu tubwira muri aba bashasha tukibona utuntu bakora Dugu ubu ni bande bazoza yabwira abantu nyene ba ni Miss Tattoo Miss ibiri foko yose bose bazi ariko bon ni Tattoo ko harimo conference harimo seminaire y'abaririmbyi twatumiye kuva hirya no hino mu ntara zigize igihugu na benshi rero bavuye muri iki gisagara tuzoza rero nkuko musabye kubatumira festival Burundi himbaza intumbero yayo no gukomeza umutima wo guhimbaza no gutajira kandi no guhimiriza gutera intege abaririmba n'abanditsi b'indirimbo guha agaciro no kwitaho ururimi kavukire bikomeza kugira ngo message dushira muri uyu mudiho ubwa mbere ziyumvigwe mu Kirundi si bibi kwiyumvira gukora igiswahili igifaransa icongereza iringara n'ibindi ariko iyo ufise igihugu ukaba ucitirirwa umubeneficiaire wawe wa mbere akwiye kuba ico gihugu imuhira nico gituma binezera iyo
ugiye nko mu misozi ukabona umutama cyangwa umutamakazi afise akaradiyo cyangwa afise udutelefone ariko arumviriza insamirizi iyo ariyo yose ukumva hari akaziki ariko arumviriza ako kaziki rero umudiho ni mwiza ariko ubutumwa buri muri uwo muziki bubaye abwakiriye mu kirundi no kuvuga ngo buramufasha ntibufasha abanyagisagara gusa n'abari muri kategori y'abasirimu ariko nuriya mwenyene gihugu ahari hariya mu bitoki mu myonga ariko ararima iyo message ikamushikira rero jewe numva iyo ari inyungu ku gihugu kandi no ku artiste rero harategekanijwe ibikorwa bitandukanye kuva kuri wa Mungu itariki 17 hari concert VIP izobera kuri Zion Beach iyo ni numugwi w'abantu twifuje gusanga cyangwa gutegurira mu kibanza kiborohera bumva bari comfortable hanyuma abo nabo tugahimbazanya Imana nabo hamwe iryo jwi rihimbaza nabo muri cadre yabo rikabashikira abo rero turabatumiye ni kuri wa Mungu itariki 17 kuva isaha 12 zo ku mugoroba 18h kuwa kabiri itariki 19 na 20 ni kuwa kabiri no kuwa gatatu niyo seminaire y'abaririmbyi abari mu gisata cha present worship guhimbaza no gutazira hazoba inyigisho zibaraba kuva kwa kabiri isaha 2:30 gushika saa 10 kwa gatatu ni kuva isaha 2:30 gushika saa 6 tuzokora igice cy'umunsi abantu rero barakiriye ubutumire butandukanye abo butarashikira bobaza abungere babo twarabandikiye makete yo kuturungikira abantu babiri kuri buri shengero kuwa gatanu itariki 22 no kuwa gatandatu itariki 23 ni concert public ni kuri stade Intwari aho niho amasinzi n'amasinzi y'abantu muri iki gisagara mu misozi yegereye iki gisagara abashobora gufata amabus canke naringe kuvuga ngo ashobora kuguruka n'intaro ayabone tubashaka turakene ko baza gukizwa abohura n'ubushobozi ariko bene abo ntibakunda kuza mu bikorane kiretse baje kuroga abo barahatinya ariko nukuvuga ngo turatumiye abantu bose izoba ari migoroba idasanzwe aho abaririmbyi mukunda bakera bashasha bo mutaramenya twebwe tuzi kuko twaregeranije abantu twizeye ko bafise impano babisigiwe kandi bafise icyo bariko barakora mu mubiri wa Kristo ikindi no bamenyesha ntimugire ngo nabo gusa mu kirundi bavuga ngo abakunzi nibaherera mu mubindi iyo dushobora kubegeranya bose byari kugorana byo dusaba indwi yose imigoroba kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu turi muri festival kandi ivyo tuzobishikako mu myaka mike iri imbere rero mu buryo bw'umwihariko nagira ndabatumire kandi ni gihe kidasanzwe cyo gucelebra babivuga gute guhimbaza imyaka 50 yanje y'amavuko ni jubilé d'or guhimbaza anniversaire ya kado niyumviriye nasengeye nshobora guha igihugu canje canyibarutse nshobora guha ishengero umubiri wa Kristo ni ibi biteramo numva atabundi buryo noshimira Imana atari muri ubu buryo bwo kwegeranya abanyengabire bavuye mu mashengero atandukanye bavuye mu mpinga zitandukanye zigize iki gihugu kugira ngo duhimbaze Imana ijwi ryo guhimbaza no gutazira risamirane mbega waruzi ikindi gituma uku guhimbaza gukenewe nuko tumaze imyaka itari mike hari amajwi asamirana atariyo ayo majwi nayahe namajwi y'intambara namajwi yo gucanamwo namajwi y'ubukene
hari amajwi yo guhemukiranira mu miryango ayo majwi yose birakenewe ko azimwa hanyuma abo bantu bagahimbaza Imana kubera ko umuntu ahimbaza Imana vy'ukuri agira umunezero agakunda mwene wabo agakunda inshuti yiwe agakunda n'igihugu ciwe nico gituma igihe cyo guhimbaza igihe cuko Uburundi iyo mvuze Uburundi simba mvuze ibiti ubwa mbere simba mvuze iri